good everybody, Shabo Dramati. Natanguye Ubuziki hari muri 2018 ibintu ntivyari bimeze neza cyane ku buryo numva yuko the only way yotuma shobora kwishikana ku cyo nishikanye ko ari mu gukoresha imana no banzi ko no banzi. Change waramutse bivanye naho muherereye ndabe kuri micro ni je nyene juste gale kedon for more avec black machine black behind the camera mwita umusaza nabakuye muri ndabazana nga turi muri stade Intwari aho no musi twafitiye surprise idasanzwe ariko vyongeye umushitsi wacu nawe subundi bamwita Dramati baby killer musanzwe muzi nk'umuserukizi wa 1xbet kwa kuri ahandi gumana natwe mbega ubuzima bwa Dramati bumeze gute gukora n'amashiramwe akomeye nka 1xbet bivuze iki ubuzima bwo kurondera amahigwa yawo mu buzima ngo ushobore gutigira nawe wibera mu miliyonere nawe ahora gerageza gumana natwe je sindahindura nitwa juste Gaël kedum for more ça avec black machine black gumana nanci amahoro Henri canke Dramati washobora kutubwira ingene watanguye umuziki natanguye umuziki kumvo zitari zimvuye ko zari imvo zo gushaka kwishigikira no gushigikira umuryango wanje no gushigikira especially indoto za buri mujene wese wo kubona ari mu nzira y'iterambere. Yeah. Hari muri 2018 ibintu ntivyari bimeze neza cyane ku buryo numva yuko the only way yotuma shobora kwishikana ku cyo nishikanye ko ari mu gukoresha imana no banzi ko no bamfise. Yeah. Watumwe niki kuva Muyinga ukaze Bujumbura ugaheza ugaca wihebera umuziki? Novuga ko kintu nyamukuru yari amashure kubera ko narinje kubandaniza amashure makuru i Bujumbura hama niho nagiye ndahura n'abantu ntangura kwiyumva cyane ndi muri monde y'umuziki ari navyo byatumye shobora no gutangura gukora iyo carrière. Ururimbo rwawe rwa mbere rwitwa Bebe rwasohotse muri 2018 ico gihe wiyumvise gute gushika ubu ni giki cyahindutse? I was very scared kubera ko ubwa mbere na mbere ni ibintu ntarimenyereye and then byari ibintu byabaye mu mwanya muto nari mejeje amashure nari mfise ibintu byinshi nokora mugabo nahisemwe kubikora and I was very excited at the same time kubera ko yari intango yanje ya mbere and then ndavye ingene abantu bavyakiriye. It was very exciting. Marke yacu 1xbet irashimikira kugwaruka kunezerwa kwizera amahigwe no gutimba muri bishasha mu buzima bwawe no mu vyukora iyo bavuze amahigwe nibibangamye amariske mu bikorwa vyawe no mu buzima bwawe bivuze iki? Bivuze novuga ko ni ikintu kikwibutsa raison yo kubaho mu majambo make nk'umuntu w'umugabo kubera ko umugabo ayogira afata amarisque umugabo ayogira agira amahigwe umugabo ayogira aronkere mu mahigwe aronkere no mu marisque. Yep. Nico bivuze. Urafata risque? I do, ndafata risque kubera nkoresha 1xbet. Uba wimva gute? Amazing kubera ko sometimes nukuvuga ni ibintu biguha ukongera nawe ugafata nk'ukuri kuratanga. Ndinvestisa ejo ndaronka ndinvestisa nkaronka. Abatinya risque wabwira iki? Fata risque no kudafata risque nayo ni risque. Money affair yarabivuze. Turahimbawe no kubona uri brand ambassador canke umuserukizi wa 1xbet. Mbega vyagenze gute ngo ugiranira amasezerano na 1xbet? Ni giki wayikundiye? 1xbet novuga it's a big platform. Nari nkeneye kugira nanje numve yuko I'm actually doing good. Novuga ko 1xbet was there kwa jeune nanje ndi umujene muri bo bari mu nzira yo gufasha abantu kwiteza imbere no kwerekana uburyo ushobora kwiteza imbere ukoresheje iyo 1xbet nyene. So nk'umwe mu bantu bayikoresha kuva kera nkaca mbona ubu muno mwanya ndiko ndakorana nayo novuga ni ibintu by'agaciro kuri jewe ku ruhande artistique
no ku ruhande rwo kubetinga kandi urumva ko mba ndi muri monde yanje tu. Mbega vyagenze gute kugira ngo ugiranire amasezerano na Wine Expert? Ni giki wayikundiye? Novuga ko ubwa mbere nayikundiye ko nsanzwe ari byo ndimo, nsanzwe ariko ariyo monde nari sanzwe ndimo yo kubetinga tu. And then nibuka ko umwe mu ba representa bayo barashoboye kunyegera, baranyumvisha ama idée bafitiye ugwaruka, baranyumvisha ama projet bafitiye ugwaruka, numva yuko I felt welcomed muri ayo ma idée, and then dutangura gukorana nkuko. Indirimbo Samborera. Mu ndirimbo nyinshi umaze gukora harimo indirimbo yitwa Samborera. Mbega bisigura iki? Ni inkuru y'ukuri? Samborera is a very true story. Indirimbo y'ukuri ihagaze kuki ku expressing my feelings yiwanje kubera ko ico gihe every time ndirimba indirimbo nuko mba afise something I refer to. So that time nari referring for the person I was really in love, loving, not dating, umuntu nakunda, and then I was like, let me dedicate this song to her. And it's one of my favorite songs too. I really love that song. Inkuru y'ukuri ivyabaye vy'ukuri ku bwawe akamaro kuvuga ivyo wabayemwo birafise ico bifasha mu bwizigwa bwo kukumana amafana. Novuga ko kenshi umufana kwera ko abasanzwe gukurikirana arakeneye kumva n'ijya partie yawe ya vrai burya buzima usanzwe ubayemwo akabwisangamwa ku bumengo arakuzi neza. Novuga ko no guha umwanya mwiza umufana kumenya no kumva yuko atari karafana umuntu atazi mu majambo make, and then nawe biragufasha kuruhuka cause uri kuravuga iki kurimo uraronsa umwanya wo kukivuga uraruhutse, so it's a win-win. Ntutinya gushira hanze vie privé yawe? Anje bwanje ndi hanze, so novuga ko vie privé like nibaza gatambura afise vie privé yigiye kuryama tu kifuka. Weruka hanze waravuze ko ubuzima bwo hanze buzimvye cyane bigatuma udategekanya kuva mu Burundi. Utegekanya gute umwuga wawe gukorera mu Burundi gusa kwagura imbibe mu karere cyangwa ube mpuzamakungu? Navuga ko buri mu artiste wese afise iyo idée yo kuba mpuzamakungu, kuba munini mu karere no kuba munini wanyu. Navuga ko ni ibintu bifata ama étape which we are doing on it, we are working on it. Navuga ko kintu nyamukuru gituma nguma ngaha ni kubera ko nanjye mfise ama projet menshi ntegerezwa kubanza gukorera ngaha menshi narakora, and then le but no kwibona twese turi mpuzamakungu nkuko mwabivuze. Biroroshe? Nivyoroshe ariko bigora abagabo, and then nibaza ko ndi tayari cyane kubi comfort. Mu mezi 12 aza utegekanya igiteramo cyitwa Dramatic Concert Part 2. Abafana bo kwitega iki muri ico giteramo? Utegekanya gute gukorana na One Expert? Navuga ko nakajyo keza ko kugira ama partenariat kubera ko kumva ko ubufise aba partenaire ku ruhande rw'iwawe ni ikintu kiba gikomeye cyane kubera ko byerekana ko utari kuratamba wirorera, byerekana kutari wenyene, byerekana ko ushigikiwe, byerekana ko ufise umubano mwiza. So nibaze ko ari n'igikorwa kizoba kinini kurusha uko cari kimeze ubwa mbere. N'abari bahari ubwa mbere barabibonye. One Expert was well presented muri Dramatic Concert ya mbere. Nibaze ko n'ubu bizomeze nka kujya kurusha. Harakabijya gashasha? Ubijya ni bwinshi. Navuga ko bama babivuze kirazira kuvuga ibintu bitaraba, ahubwo iciza nuko uzuka vyirebera mu gihe bizoba biko biraba uwo munsi. Yeah. Ya ama concert wa Paris. Concert yawe ubone yo biri ku manota ngahe? Odds. Kwera nkunda amafaranga no yishira ku mahera menshi. Duza odds gushika hejuru. Yeah. Quindi point idasanzwe. Mukurangiza 10.5. 10.5. Ndakumva neza. Uyi amahirwe ko abantu bazoyitabira cyane. Je nibaza ko barabikumbuye ko n'ivya mbere bavyitabiriye. Nibaza ko nakajyo keza ko kwitabira n'ivya kabiri mu nzira yo gusangira
ibyo dusanzwe dukora, guhura nabo, kunywana, nibaza ko bazovyitabira cyane. Ikivugo cyawe ni iki? Ubutumwa wifuza gutanga ubicishije mu muziki, mu buzima bwawe hamwe no gukorana na 1xbet n'ubwawe? Ikivugo ni kora ongera usenge, and then nibaza ko ubutumwa notanga nuko abantu mureke kwirengagiza yuko 1xbet dahari ugira ibe inzira yo wewe yo kuba umuboss. 1xbet uyifate nk'umugenzi wawe, 1xbet uyifate nk'akaryo keza ko gukorera amafaranga menshi, kubera ko niho hantu hambere hari amafaranga. Yeah. Drama, ubu tugiye? We're just walking around. Kubatazi stade Intwari, bavyumve ko imbere ko bana inauguration twe na dramatique twari twahaciye. Yeah. Uhabona gute? It's a very good place. Ni iteka ridasanzwe kwitwe bw'abarundi. Kuba dushobora kuba natwe dufite ahantu hameze nk'uko hasa neza cyane, hari très coloré like this. I mean, ikintu umurundi wese ategerezwa kwishimira hariyo hose kabisa. 1xbet ndayibona na hariya nkuko wabibona tuko turinjira muri stade. Ikibazo gikurikira, abarimvyi gukorana n'amakampani akomeye cyane nka 1xbet bivuze iki kuri mwebwe? Bivuze ko nukwizegwa, novuga ko ari n'ikintu ciza cyane kubona bashobora kwizera bakaguha ubwo buzi. Ni kuvuga baba baguhaye akazi katoroshe kandi utegerezwa nawe kugakorana umwete, ugakorana ishaka, which nibaza ko natwe tubikurikiza nk'abaririmbyi b'abarundi. So yeah, company gukorana n'umuririmbyi hari ico bifasha? Bifasha ikintu kinini cyane, bifasha gukura mu mutwe, kuba responsable, kumenya ivyo ujejwe, kumenya akazi kiwawe, kumenya ama limite, kuvugana n'abantu bagiye batandukanye, gucreate connection, kuvuga n'ibintu byinshi cyane. Wow. Hasi urabona ko turi mu musezero. Uyumva gute uri muri kino kibanza? Novuga ko ni umunezero udasanzwe. Umurundi wese yarakwiye kwishimira bino bintu kabisa. Kubera ko I feel so like, you know, energetic and all that. And then nibaza ko n'ibindi byiza biri imbere. Ejo turonka ibindi bisumba bino, Imana iratwumva tu. Burundi one love. Ndakuzi nk'umuntu akina football neza cyane. Wari wararose umunsi umwe yuko uzokinira kwitere nk'iyi userukira igihugu cyane mu Inga ngera ku iyo niveau, mugabo niveau nagera ko je nabikina nko novuga ko nakinye football nko gushaka kuryoherwa tu, kubera ko imuhinga nta occupation nyinshi zari zihari, and then yari muri imwe ituma nshobora kwisanta yuko mbayeho ibintu biri normal. Nkaronka aho nja kugira ama entraînement, nkaronka abagenzi, mugabo kugira kuri niveau kumva ko nzokinira nk'ahantu nka jamais. Umuntu akinira ngaho yumve ko ruhatari rero. Vyatari bro, like imagine like you playing abantu bose buzuye ngaho ariko barakuraba. Like crazy man. Crazy. Queen point idasanzwe. Idasanzwe cyane. Inkino match cyangwa amahiganwa witeganya igishikana yahe? Navuga ko ni bwa mbere ni intamba zacu na Chad. Izoba ni le 30. Ego. Retour ya Champions League, Real Madrid, Man City, crazy, Real Madrid wagwan. So yeah. Uchutwenga nk'umuntu yaciye apari yakwijya match. Yeah bro. Merci Real, merci 1xbet. Hala Madrid. Hala Madrid. Hala. Yeah. Urikura bitubwira uti izo nkino nizo utegekanye igishika. Yeah, cyane kabisa. Amafaranga yazara hafi. Waramaze guparia? Yego. Iyo ndiko natambuka kuri stade nkabona akantu nkaka. Ca nibuka abantu bahindura ubuzima na 1xbet. Yego kabisa. Nawe urimo? Je ndimwo kubera ko ari ukuboro wa wivyukiye utazi umunsi ngene uza kwirigwa, and then kubera ko warayivuze ati match yanje no musi zigenda nkuko bikagenda uko bivuze wakoresheje n'amakode promo 1x dramatic, amahera yawe kazi ukayasanga muri limikashi aza direct muri nimero yawe. Wow. Biba kwindi mpoem. Biba kwindi mpoem bidasanzwe. Impoem yera abantu b'Imana. Abantu benshi gahere ngaho ariko bararonka amafaranga biciye muri izi nzira mubona turiko turababwira buri gihe. En fait kubakangurira gukora kino gikorwa
nukubereka yuko ibintu byose birashoboka naho uzoba wicaye muhira muri bureau urashobora kubikora amahera akaguma yinjira biciye muri OneXBet Queen Employment idasanzwe vyamaze gukomera vyamaze kuzana yindi employment idasanzwe ibihe bikomeye vy'inkino ivyo kenshi dukunda kuvuga ngo les événements sportifs usanzwe ukunda muri uyu mwaka nibi navuga muri uno mwaka ndacaridiriye kubera ravuga no gutwara igikombe no Real itwaye Champions League navuga izindi nuko muri uno mwaka ni gira ayo mabet and then agacamo so navuga ni ibintu c'est des moments à célébrer c'est des moments importants aussi so yeah ibaze ko ufise nk'iyumbi cyawe kikavamo miliyoni harabibaza ngo ni nkina mico igihumbi kivamo miliyoni 10 kuvuga umuntu 1000 francs ugacuba mu millionaire and then people will be like akuraye amafaranga code promo 1x dramatic nta handi 1xbet Queen Employment idasanzwe drama hari umukinyi cyangwa umugwi muri bino bihe usanzwe ukunda bimwe vy'umwihariko je personally I'm a big fan of Cristiano Ronaldo CR7 nkabandi umufana wa Mbappé nkabandi umufana wa Real Madrid nkabandi umufana wa Manchester United Cristiano irabura ni jewe kumbura mfana na Cristiano afite amafoto oya ariko era bayereze yaciwa nyinshi yeah so yeah Queen Employment idasanzwe dramati imbere kutera ino penalty urukino rwagukoze ku mutima muzibaye vuba n'uruwe Manchester was what Newcastle I don't remember match ya gatanu yujya mu jamagira imweshe niya ya Man U twari tumaze gutsinda 4 in a row hasigaye match imwe yo mu jama wacu yimweshe birangira tunganije mu jama ntiyimweshe gwaragukozeko cyane so emotional ubona gute inkino cyangwa umwihwezo wogira kubijanye no kunonora imitsi byo baba vyarateye imbere kuva habaye gukorana na OneXBet navuga ko biri mu bintu byatumye imbuga abantu baba obsédé na football kurusha cyane biri local kubera ko kera ubwa mbere ntibabikunda cyane mu gihe batari bazi ahantu bashobora kubikuriramo n'amafaranga kandi urazi ko abantu bakurikira umunezero urimo amafaranga ubu barabizi yuko avec OneXBet bashobora no gupariya ama match yabo ari local mu match ari international so nibaza ko hari ikintu byahinduye cyane kurusha reka tubira ubuteye penalty yes Dramati iyo wumvise ijambo OneXBet ikintu ca mbere gishoka kikuza mu mutwe imbere ya vyose niki hazamwo betting hazamwo trust hazamwo believe and navuga ko ni ivyo mu majambo make igihe kimaze kukunezera kurusha ibindi mu mwuga wawe niki navuga ko ni mu gihe ujya kuri stage ukaririmbana n'abafana ukabona bari ko barakwereka urukundo ukisanga uri welcome mu maboko yawe uririmba abantu bakumenyera ko kurusha izindi n'uruhu navuga ko ni indirimbo zose majambo make kubera ko Imana yaramezakiye ngira amachance indirimbo zanje barazakira neza navuga ko noreka kuvuga izo natanguriye ko mugabo izo benshi batanguye kumenyera ko zose barazakira neza barakunze kuvuga abakunzi b'umuziki ngo harabaho swata mu muziki we nta swata iragushikira sinibaza ko izo nashikira kubera ko mu gihe nzoba nasohoye indirimbo nuko job yanje nzoba ndayize kandi before I do it for people I do it for myself akantu two kwita insolite kamaze kugushikira n'abafana bawe nakahe bwani twinshi ipantaro yamaze guhunabukira ko kuri stage and then I kept performing
and then yeah. ntiwagize isoni Oya accident ku kazi ziraba. isanganya ry'akazi Yeah. ukiri umwana wakunda gufungura iki Nafungura ivyo mbonye kubera ko sinari wa mwana yari gucagura. Sinari mfise iyo shobora gucagura. Uvuga najana n'ivyo mbonye najana n'ibihari. iyo aba umuziki ari urukino wotigiriye kuki Ku bintu vyinshi notigiye ku ma performance, ku ma views, ku ma feedback. Novuga hari utuntu twinshi wotigira ati zokwiza ama views angahe, eske abantu bazoyikunda ntibazoyikunda, stuff like that. aho hose wowe uri kuratigira amajambo atatu yovuga ubuzima bwawe ubu nayahe navuga ko ni gusenga, gukora no kwizera. icerekana ukuremerwa icerekana ukumererwa neza ku bwawe niki umuryango abagenzi kuba kuri stage cyangwa kwidegemvya avuga kwidegemvya kubera ko hari abantu babayeho bidegemvya bari mu mahoro badafite ibyo bintu byose ushoboye kuvuga. ugumanisha kagute iyo ibintu bitagenze uko wabitegekanije Ngumanisha kubera ko nzi yuko iyo ikintu gitanguye kiba giheze, iyo rero ibintu bitagenze neza nuko biba biri mu nzira yo guhera, kandi Imana yogaye umuryango bugiye yuguruye uwundi muryango. muri ivyo umunyafrika wifuza ko mworirimbana ninde kubera iki ni benshi, but I would say Rema because Rema is one of my idol and my favorite artists. Rema gusa Rema, Whiskey, Davido, Diamond Platnumz, Kanjani, avuga ni benshi, Angeline Kidjo. Yeah. utubazo dusa n'utwanyuma heraheza dramatic guteranya 1xbet bingana 1x dramatic igitigiri cyawe cy'amahirwe 9/10. igihe uherukira kumva ko ugize intsinzi nyayo ni ryari mbwiye mama wanje yambwiye ko ankunda. ntiyahora bikubwira arabimbwira mugabo bimbwira gake, so yabimbwiye bari intsinzi kuri je. ninda gushikira gusumba bose my mom. igyambaye kuri wowe ni giki impano ingabire ariyo tara canke ingene umuntu yitwara nibaza ko ari ingene umuntu yitwara kubera ko impano hari abantu bayifise mugabo kubera ko maybe discipline ingene bitwara byabagoye. drama nabikubwiye yuko ivyo gukina nta nambaye mayo mba n'umumeshi wabonye ko igisizo cyawe nagisame. Okay. ubu rero tuba duhure na Dramati ni match idasanzwe ni derby nkuko wibona turi muri vestiaire amamayo yacu barayabona wowe yumva gute uho ugomba ukinira urukino nkuru abafana benshi ba 1xbet ba Paris nibaza ko umufana wanje yashoboye guparira ku ruhande rw'iwanje yizera intsinzi ikomeye cyane. 1xbet code promo murayizi 1x dramatic twindi point idasanzwe drama twitegura ariko imbere yuko tunitegura bamenye yuko coach yamaze kuduhereza imikenyuro hariya barayibona ingene imeze. iyi ni imikenyuro coach yaduhaye aha Dramati ahaza kuba ari nitubibabwira murabibona muri match gumara natwe. Let's go. Drama. Imbere yuko ndagutsinda hari utwazo mbona ko nagize amahirwe tukaba tuguma dukina urukino ruhuza je na wewe kuri God promo ya 1xbet drama. Uratekanye ibiteramo muri Afrika y'ubuseruko. Anavuga twari tubifise muri gahunda nka team ya DT Entertainment and twari twiyumvire gukora la fois twakoreye mu Rwanda and now twari twiyumvire gukorera muri Tanzania. So nibaza ko at the end of the day nivyamera nk'ibiciyemwo tuzobibamenyesha and uturaguta amajambo rufatiro y'indirimbo zawe mbega ni jambo wawe wiyumvisemo icyo twokwita inspiration canke ni ivyakubayeko. Navuga ko ndagira mix y'ivyambayeko na inspiration bivanye n'ubuzima abantu babayemwo
and nibaza ko ari naco kintu gituma every time ntigira mbura ibintu nshobora kuririmba cause if ntaronse ivy'iwanje ndaza kuronka ivy'abandi bantu I will get inspired somewhere else. Nigi gufasha kwitegurira igiteramo ku buryo igiteramo gishikusa n'uwamaze kukibamo. Nibaza ko ni imyiteguro myiza, ni team nziza, novuga ko ni no kugira communication nziza tu. Ubiravye ubona gute ibijanye n'umuziki mu Burundi mu myaka 5 iri imbere? Nibaza ko bizaba bigeze ahantu heza cyane kubera ko benshi mu artistes dusigaye dufise ikintu bita consistency, turashiramo ishaka mu byo dukora, turinvestisa. Nibaza ko uno murindi ubandanije tuzoba turi ahandi hantu hameze neza mu myaka 5 iri imbere, especially turonse n'abantu bamwe batwizera nk'uko one expert yizera gukorana n'abartistes b'abarundi. Urabona ko twazoba twashitse kure cyane kabisa. Kure hashoboka no. Uba wifuza cyangwa utegekanya uririmbo ku bijanye n'inkino canke guhindukiza ivyiyumviro by'abantu? Rurahari rwa FFB no rwa w'intamba mu rugamba. Nibaza ko igihe kizogera and then rugashobora kuja hanze abantu bose bakagumva bakarumva. Uvyo utegekanya hari ico twita manipulation mentale. Urategekanya indirimbo zishobora gutuma zihindukiza ivyiyumviro by'abantu mu vyo bahora babona n'abakora mu nzira iri positive, mu nzira nziza. Nibaza ko ni objectif y'umu artiste ushobora kugira iyo point ukayigira point iri important cyane kubera ko turakeneye guhindura mentalite y'ibintu biciye muri message ziwacu, soit imyumvire y'abantu nimba ari mibi ukayihindura ikaba myiza. Niyo mission dufise nk'aba artiste. Intamba nyamukuru wagize nk'umurimvyi niziye utegekanya kuzivamo gute? Novuga ko ni kutaronka support, soit kuma media uba wumva ukeneye, soit kuba promoters, soit kuba boss uba wumva ati ugiye yamfasha iki kintu, ugiye yamfasha kino kintu and then ntubironke. Nibaza ko nasanze atari n'ingorane ahubwo ingorane ziba ziri muri communication. Nibaza ko izo ngorane ntizize zirahaba, ntizongere kuhaba. Nibaza ko ari kugwiza communication kurusha. Ikintu nyamukuru utazokwibagira mu bijanye no gukorana na 1xbet? Nibaza ko ni ico cizere, ni uko gukorera hamwe n'urukundo rw'akazi musanga mwese muhuje. Ubona ko abafana bawe bo kwibukira kuki mu myaka 10? Nibaza ko bonyibukira ku mateka nk'uko benshi bakunda kuvyita, mu bikorwa, mu kwitanga, mu kwerekana ivyiza vy'igihugu, mu gusangiza ubutumwa abantu bari basanzwe babukeneye, mu gutuma abantu bamwe baryoherwa, abandi bashobora kuronka ama message batura abasheri babo. Bavuga n'ibintu vyinshi kabisa. Mugaye icambere nuko bazonyibukira ko nari umurundi and then ndashaka ko bazonyibukira ko bavuga ati yari umurundi mwiza. Yari umurundi mwiza. Nuko reka tubashimire byo murimo murabana natwe. Ndabwira ati ukeneye ko ubuzima bwawe bumera neza, ubuzima buraryo ukoresheje 1xbet kwa kuri ahandi kuri bwaje nyene juste gal inyuma camera mwita umusaza. Ndabwira ati babishize la vista. Urahushura mushura. Hushura none.